Abakobwa benshi ntibavuga ivyo bakeneye mu rukundo, ariko uyu munsi ngiye kukubwira ibintu indwi bifadika buri mukobwa wese aba yipfuza mu rukundo, naho atobikubwira uzumenye yuko ibi bintu abikunda. Ico ngusaba rero, nimba ukunze iki kiganiro, ndagusavye udufyondere kuri like, nimba naho uri umushitsi ukore subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Imbere yuko dutangura, reka nkubaze aka kabazo: waba uzi impamvu umukobwa ashobora kuguca inyuma kandi atigeze akubwira ikibazo afise? Abasore benshi barakunda kandi cyane, ariko ugasanga batazi kwiga kumenya ese umukobwa dukundana akunda iki, canke n'ikihe kintu ashaka kuri jewe. Rero uyu munsi ngiye kugusigurira canke ngiye kukubwira ingene ushobora gusoma ikintu umukobwa mukundana akunda kuri wewe. Ariko reka ndakubwire ibi bintu indwi, kuko abakobwa benshi arivyo usanga bahurijeko. Ngibi ibintu sheri wawe akeneye kuruta ibindi. Ikintu ca mbere buri mukobwa wese iyo ava akagera aba akeneye ku muhungu, umukobwa arakeneye kumva ko ari uw'agaciro. Reka ndabigusobanure neza kugira ngo uvyumve. Akarorero, nk'ubu ufise umukobwa canke nk'ubu jewe mfise umukobwa dukundana, akeneye kumva ko ari umuntu w'agaciro kuri jewe, akeneye kumva ko ndamufata nk'umuntu w'agaciro, ndetse nkanabimwereka mu bikorwa, apana mu majambo gusa. Umukobwa aho aherereye canke aho ari hose ari mu rukundo, abashaka umusore amwereka yuko ari uw'agaciro buri munsi, ukabimubwira mu majambo, ukabimwereka no mu bikorwa. Iki kintu abakobwa naho batakivuga, mu rukundo baba bagikeneye cyane. Ikintu ca kabiri buri mukobwa wese aba akeneye mu rukundo ni uguhabwa umwanya no kwitabwaho. Aka kantu ndasaba mukumve basore. Umukobwa uwo ari we wese arakeneye kumva yuko yitaweho mu rukundo n'umuntu akunda canke n'umuntu bakundana. Aka kantu rero kenshi kama kananiye abasore benshi. Abakobwa nka bose iyo bava bakagira ntibakeneye wa musore abahamagara ari uko arose umwanya canke ataco ariko arakora, ahubwo ashaka wa musore niyo yoba ari mu bintu vyinshi ashobora kumwigorera, akamuhamagara akamuvugisha. Abakobwa ntibakunda umuntu abafata nkaho aje kubaruhukiraho, kwa kundi uba uhejeje akazi hanyuma ukabona kumurondera. Umukobwa arabigendereza kabiri gatatu kane gatanu, agatangura kubona yuko atagaciro afise. Abakobwa ntibakunda umuntu aza kubaruhukiraho yahejeje ivyo akora hama akabona kubavugisha. Niki kintu umukobwa naho atokivuga mu rukundo, iki kintu arakeneye kwitabwaho cane. Ikindi kintu ca gatatu umukobwa ari we wese canke abakobwa bakunda mu rukundo iyo bava bakagera canke nimba mukundana, umukobwa arakeneye umusore agira amarangamutima, yumva abandi, kandi amarangamutima yihanganiranira canke yihanganira abandi. Sinzi kuri kurantahura, ndaje ngusobanurire. Abakobwa barakunda abasore babatega ugutwi, hanyuma bakemera ko ingorane umukobwa afise n'uwo musore ashobora kwerekana yuko zamukozeho canke zamugizeko uruhara. Reka ndaguha akarorero gato. Ushobora gusanga umukobwa mukundana kwandikiye message, hanyuma akakubwira ati ndafise akabazo, wewe ukamuca amazi ukanka kumwishura canke ukamubwira ati ndaza kukwishura, ati turaza kuvugana. Ayo mukobwa atangura kubona yuko atagaciro afise kuri wewe, kuko ntashobora kumva neza yuko ashobora kugira ikibazo nawe ukacirengagiza. Umukobwa rero naho aba ari akabazo gatoya, aba akeneye presence yawe, aba akeneye kumva yuko nawe wakozweko n'iyo ngorane kugira ngo ugire ico umufashije canke basi upfume ugira ico umubwiye ukamuba hafi. Niki kintu abakobwa baragikunda naho batakivuga. Ikindi kintu umukobwa aba yifuza mu rukundo, nubwo atobikubwira, umukobwa ari we wese yava akagera arakeneye kwizerwa no kugirirwa ikizere muri vyose. Umukobwa kenshi ntakunda umusore aguma amucunga iyo ubikoze rimwe kabiri, ahubwo aca abikorera iyo mpamvu. Iyo bibandanije atangura kugutakariza ikizere, agatangura kumva ko gukundana nawe atisanzuye, ameze nk'umuprisonnier, ameze nk'imbohe. Rero buri mukobwa wese yava akagera ntakunda ibintu vyo kwisigura cane. Ibi bimuruhisha umutwe, bikamutesha umutwe. Rero umukobwa arakeneye kuba umwizigirwa kandi ukamuha icizere, kuko umukobwa yagukunze nawe aba kwizera ivyo arivyo vyose. Canke kwa kundi muba mukundanye ukamubwira ngo zana telefone yawe ndabe ivyo abantu muvugana niki niki. Ibi bintu bituma umukobwa
atisanzura, ataguha umwanya ukwiye kubera yuko azi umucungacunga. Ikintu ca gatanu umukobwa aba yipfuza mu rukundo naho atokikubwira, buri mukobwa iyo ava hose akagera, umukobwa wese arakunda umuntu amuha affection. Aho ushobora kuba utabitaho ico mvuze, ariko reka nze ndabigusobanurire. Buri mukobwa wese, yaba umusirikare, yaba yigira igiki, mu rukundo arakunda umuntu amutetesha, cane cane akunda umuntu amusoma ku kiganza. Iyo akwishimiye cane ho, arakunda umuhungu amufata mu kiganza iyo bariko baratembera, kugira ngo abone yuko ari uw'agaciro. Akunda umusore amwandikira utumessage duto duto two kumubwira ko amukunda canke tw'urukundo, kugira yumve ko akunzwe. Ikintu ca gatandatu buri mukobwa wese akunda yava akagera, nimba ari mu rukundo kandi adashobora kukubwira canke ashobora kukubwira ukayifata minenegwe, umukobwa arakunda umuhungu amubwire ko ari mwiza. Ushobora kumva umenga ni ibintu bisanzwe, ushobora kumva umenga nta nguvu bifise, ariko umukobwa iyo abwiwe ko ari mwiza n'umuntu bakundana, iri jambo rishobora kumuhindurira umunsi wari mubi ugahinduka mwiza, canke yarafise ibibazo vyinshi bikagabanuka kubera iri jambo ryonyene. Rero ntuze wirengagize kwamubwira buri munsi mu gitondo yuko umukobwa ari mwiza. Ikintu aba gikeneye kucumva, kuko hari igihe abibwirwa nabo hanze utarabimubwira bikamutera amakenga, bikamutera amatsiko. Rero aba ashaka kuryumvira ijambo rivuye mu kanwa kawe. Ikintu c'indwi arico ca nyuma tugiye kurangiriza ko buri mukobwa wese ahava akagera akunda mu rukundo, kandi naho atobikubwira umenye ko ikintu agikunda. Buri mukobwa wese arakunda umuhungu aha agaciro ivyo avuga n'ivyo akora. Ushobora kudatahura ivyo ndiko ndavuga, ariko reka nze ngusobanurire. Umukobwa iyo aje kukubwira ikintu kandi mukundana, ni wewe muntu aba yizeye ko uwo mwumva ubwa mbere ukamutahura. Rero iyo aje kukubwira ikintu rimwe kabiri gatatu, hanyuma ugatangura kumuca amazi, ugatangura kumwereka yuko yama ari mu makosa, ibi bintu bitangura kumushira muri confusion, bigatangura kumushira mu rujijo. Aha ni hahandi hatangura canke haduka usanga habayeho ibintu by'ababesto, kubera yuko ibyo atinya kukubwira agenda kubibwira besto, kuko besto wamutahura muri vyose, yaba muri vyiza byaba muri bibi, ariko aramutahura. Rero umukobwa wese arakeneye umuntu amutahura, umuntu amutega ugutwi, umuntu amwumva muri vyose. Rero musore, ngibi ibintu umukobwa akeneye kuri wewe naho atobikubwira. Buri mukobwa wese ibi bintu aba bikeneye ku musore bakundana. Abasore rero mufise abakobwa mukundana, nabo reka mbibire aka kabanga. Nimba wahora wibwira ko kumugurira pizza no kumubwira ko umukunda gusa bihagije, aho uri kuribesha. Umukobwa arakeneye umuntu amwumva, umukobwa arakeneye umuntu amuha agaciro, umukobwa arakeneye umuntu amwereka yuko ari igitangaza mu bandi. Ikindi kintu mbona norangiriza ko, canke ikindi kintu mbona no kubwira wewe musore, gerageza umukobwa umwumvishe yuko ari uwawe. Iki kintu ukimurememwo, naho yo guca inyuma iki kintu azoguma cibuka. Ico yokorera cose wamubwira ati wewe uri uwanje. Hiri jambo rituma yumva yuko ashikamye kandi akunzwe cane. Reka ndagushimire wewe ugejeje ikiganiro ngaha. Nimba wakunze iki kiganiro, bitwereke muri commentaire, ubwire ico dusigiye muri commentaire n'aka like kawe. Naho ubutaha reka tuzongere mu kindi kiganiro.